Kuva kera na rindi abakristo barahimbaza Imana mu ndirimbo zitandukanye kandi n'ubu barabikora ndetse mu buhinga buteye imbere. Ariko rero hari indirimbo zigenda zibagirwa, ari naco gituma ishengero ry'ababatiste ryo mu Kamenge ryashizemwo kuvyura akanovera k'indirimbo za kera zo mu gitabo bita Kantike.
abo baririmbyi mubona baratubwira igituma bahisemwo uwo mudiho wa kera. Ku mazina ndi Minani Zakariya, ndi umwe mu bungere bagize ishirahamwe ry'amashengero y'ababatiste mu Burundi. Nkorera ibikorwa by'Imana ku ishengero ry'ababatiste mu Kamenge, hanyuma mu buzima bwa misi yose nsanzwe nkorera ku cyicaro cy'ishirahamwe ry'amashengero y'ababatiste mu Burundi, ibikorwa byo gukurikirana imigambi y'ishengero ry'ababatiste irangurika aha na hariya. Turi kuri rino shengero ry'ababatiste ku Musenyi, aho twazananye n'abaririmbyi bo ku ishengero ry'ababatiste mu Kamenge basanzwe bashima gutegura mu buryo bwa gihinga indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana, kino gihe zisanzwe zitwa kantike. Izo ndirimbo rero ni indirimbo twese tuzi ko zahariwe guhimbaza no gutazira Imana kandi atanumwe avuyemwo. Ariko kandi iyo turiko turaraba kino gihe tubona ko ari igihe izo ndirimbo ziriko ziragenda zitakanovera kubera zibagiranwa mw'ishengero, ugasanga basigaye bazikoresha gakeyi cane gashoboka. Ariko iyo umuntu ariko arazisoma kumviriza akanovera kazo, arumva yuko ari indirimbo zitanditswe n'abantu batari bafise ikibasunika, basunikwa na mpwemu w'Imana.
nico bituma twiyumvira tuti izo ndirimbo kuziheba zikagenda amazima yongo kuba ari no guheba akaranga k'ishengero rya kera, kuko urabona indirimbo za kino gihe ni indirimbo kumbe usanga abanyagwaruka bahimba bakaziga bakazipresenta mu buryo bucanke buriya, ariko kenshi usanga n'abantu bakuze badashobora gukurikira imidiho y'izo ndirimbo. None rero ziriya za kantike zica ziguma ziba indirimbo mu by'ukuri zikwiye guhurirwako na benshi. Twebwe rero nk'ishengero ry'abatisite mu Kamenge twiyumvira yuko dukwiye gufashanya n'ayandi mashengero kubakaburira mu by'ukuri kongera guha agaciro izo ndirimbo. Mwumvise n'ijambo twagiriye ko riri muri Yesaya 52 hariya ku murongo w'9 niho avuga ngo nimuturikishe munezerwe, hanyuma ngo muririmbire hamwe. Kuvuga ngo turi mu ikoraniro ubusanzwe ntitwari tukwiye kubona hariho umuntu atari kararirimbira Imana, kuko nico yaturemeye, twese yaturemeye kuyihimbaza. Iyo rero kumbe hazi indirimbo ugasanga zizwi na bamwe akaba arizo ziririmbwa gusa, ikoraniro rikazorinda risohoka kubera habuze izi nazo ziduhuza twese kugira ngo umuto n'umukuru woroshe n'uhambaye, umugurano n'uwidegembya twese dushobore kuzibonekanamo. Twumva ari igihombo kandi uwo muntu busanzwe ataha ahombye, kuko bujya kutaririmbira Imana mugani w'aba bandi kuba rukunyagwa zigahera. Nico gituma rero twiyumvira tuti ntituzigumize mu Kamenge aho turiko turaziyumvira, ariko tuzogende tuzisangiza n'abandi kugira ngo nabo nyene baziha agaciro, hanyuma ibintu bice bigenda birushaho kuba byiza. Igikorwa cyose kirafise aho gitangurira. Kumbi iyo dutangurira mu Ngagara mukadusangayo, mwari kuvuga muti none ko aba mwegeranye mwari kuzobaronka n'akandi kanya, niko iki mutahereye hariya batari hafi yanyu, ariko igikorwa gifise aho gitangurira. Hanyuma ikindi naco nuko nkuko nako ndabivuga nyene bariya turegeranye gose, kandi kubera ari mu gisagara, bugi gisagara kigira ibyo mu Gifaransa bita ama facilité. Bariya abakristo bo mu Kamenge n'abakristo bo mu Ngagara bugiye baregeranye gose, ku buryo naho tutokwirirwa turabagendera bashobora kuronka ama audio, kuko tuzifise mu audio nta ngorane barashobora kuzisangira. Hanyuma rero zikaba zirabashikira, ariko ino kumbe hari igihe baba bavuga bati hariya ni mu gisagara bafise uko bakora, ariko natwe dufise uko dukora turi ino. Ico gituma rero tuca twiyumvira tuti nyabuna aba nabo reka tubasange, tubegere, tubabwire yuko impwemo ari imwe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ariko kandi si umugambi uzoca uhagararira hano gusa, n'ahandi hose tuzohagenda kugira ngo twongere dukaburane, duhe agaciro kino gikorwa, tukinezerererwe. Kandi icyo tunezera nuko tuhera kuri ziriya ndirimbo za kera usanga mu by'ukuri hari indirimbo ushobora kuzana mu ishengero ugasanga iririmbwe n'abantu batanu, kubera iki barayibagiye. Abatama nabo nkuko baba France bakunda kuvuga ngo na mabiblioteke agera igihe akaka kubera bashobora gupfa batazisize, ugaca usanga nyene zirazimanganya. Mwaka Imana ishimwe kuko yarashizeho ubu buhinga bw'uko zishobora kuririmbwa zikaba enregistré, hanyuma abantu bakongera bakazironka bigaca bigenda neza. Nico gituma rero tuvuga tuti naho byo bigoye tuzoza tubisangiza abakunda umurimo w'Imana, twegeranye uburyo tuzishira mu audio zigwira ejo zize zifashe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza.
izina ry'iwanje nitwa Pastor Sinankwa Thomas, nkaba ndongoye rino shengero rya Baptiste Musenyi, nkaba ndumungere waryo kandi ndubatse, mfise abana 8 n'abuzukuru 4. Iri shengero rya Baptiste Musenyi ryatanguye mu mwaka w'1999 mu kwezi kw'icumi tarike 14 niho iri shengero ryatangura, kandi nije naritanguje, nta ryari rihari. Ishengero ryo mu Kamenge dusanzwe dufitaniye imigenderanire n'ubucuti bukomeye cyane. Ni naco gituma Kamenge na Musenyi twitwa kari nk'ishengero rimwe bivanye ubucuti rifitaniye hagati yayo mashengero. Bamaze kutumenyesha ko ibikorwa bitangurira ngaha byo kumenyekanisha indirimbo za kantike, twagize umunezero mwinshi cyane bivanye n'ubucuti dufitaniye. Naciye mbona ko ubucuti bwacu bwagumye bubandanya, turi hamwe twese ibintu bica bigenda neza. Iki gikorwa kiradukanguye cyane nk'ishengero ryo ku Musenyi rigiye kubandanya. Twitwa ko batukanguye kugira ngo natwe iyi ntambwe tuyibandanye kandi tuyishikane ko benshi n'andi mashengero adukikije y'Ababatiste tubamenyeshe iki gikorwa cyo gukangura kugira ngo indirimbo zacu zakozwe n'Ababatiste b'i Burundi kugira ngo zibandanye zimenyekana, kuko zisa n'uko umenga twazaribagiwe. Uyu munezero uri kuragaragazwa no kwishengero ryifashe, no kuvuga ko iri shengero rizwi neza muri kano karere, kandi rironka abantu benshi bagwira ku bwinshi bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi no mu kibano ishengero bararishima cyane. Mbere n'andi mashengero atandukanye baza ari benshi kugira ngo badusabe impanuro, abapastori, abarimu, abajenama, bakatubaza ingene ibikorwa bya hano turiko turabikora kugira ngo nabo tubereke ingene bakwiye kubikora mu kubatera intege. Iri shengero kuva ritanguye ico gihe riramaze kugira amasikirisare 3, no kuvuga isikirisare ya Murengeza, kandi iriko iragomba kwikukira kuko irimwe abakristo benshi. Turafise irindi shengero rikukira Musenyi riri ahantu mu Gatura, turafise n'irindi ryari mu Gahwazi naryo rikaba ryarikukiye. Urumva ko ririko rirakura cyane. Hirya no hino turiko turashira yandi mashengero kugira ngo abantu bakire ubutumwa bwiza. Kubwishengero rya Kristo no muri kino gikorwa turiko turakora, turiko turafasha abantu na cyane cyane kubakundisha izi ndirimbo za kantike, tubabwira n'amajwi y'Ababatiste baziririmbye uko aterezwa kuba ari karagenda, bivanye n'abava hirya no hino binjira muri rino shengero ryacu, ugasanga bariko barazana ayandi majwi atajana n'ayambere Ababatiste baririmbye. Twebwe impinduka zaratanguye kubw'abantu tubakira ku bwinshi, na cyane cyane nk'ubu turafise abantu tugomba kubatiza, abantu bashika 42. Turafise abandi bantu bavuye mu mashengero hirya no hino bashika 14 tugomba kwakira baba abakristo ba hano, n'abandi bari barasubiye inyuma turabashikira tubabwira ubutumwa bwiza bagaruke mu gakiza. Abo bose turafise abantu barenga 50 n'abandi buca bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Murakoze cyane namwe. Murakoze cyane. Nitwa Kamanzi Wilfred, ndi umwe mu bakozi b'Imana mu gishingo ry'Ababatiste mu Burundi, ndumwungere abasanzwe kandi mpagarikiye igisata cyo guharuka muri iryo shengero nyene ry'Ababatiste mu Burundi. Haruhande y'ivyo ndumwanditsi w'akarere mvuga butumwa ka Bubanza. Twabyishimiye cyane ko twese turaba umuvyeyi umwe, turaba mu gishingo ry'Ababatiste mu Burundi, ariko cyane cyane twashimye gufatanya kw'ibikorwa kw'ishingo ry'Ababatiste Kamenge na Musenyi, aho vyagaragaje inguvu, ubumwe, urunani rudasanzwe mu gukorera Imana no kwamamaza Yesu biciye mu ndirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana, na cyane cyane indirimbo z'amakantiki. Twabiryohererewe cyane, murabona ko abantu benshi bavyitavye baje kuraba igikorwa cyiza no kumviriza ubutumwa bwiza buciye muri izo ndirimbo kugira ngo bumve ingene Yesu agira neza. Uravye uno munsi abantu benshi indirimbo
z'amakantike basa nk'abariko barazibagira mu mashinga atandukanye kubera amajambere, bakibagira ubushobozi amavuta ari mu ndirimbo za kantike. Mu by'ukuri bagihageze ngo basubire batwibutse ubushobozi amavuta ari muri zino ndirimbo, kandi murabona ko ari ibintu byiza cyane, na cyane cyane na mwajya y'indirimbo zaririmbwe n'abakozi b'Imana bo mu gihe cya kera, mbere wanashaka harimwo n'izaririmbwe mu gihe cy'amwa cy'ishengero, zifite amavuta adasanzwe batwibutsa icyo Yesu ari. Turabyishimiye cyane rero, murakoze, twavyakiriye neza cyane, byaturyoheye, ni iby'igiciro kidasanzwe kumva izi ndirimbo zuzuye amavuta za kantike. Uretse naho nagomba manze nibutse kwanza ko indirimbo za kantike zatanguye kuririmbwa ubwa mbere n'ishengero ry'Ababatiste mu Burundi mu mwaka wa 1948. Ishengero ry'Ababatiste ritanguye niho izo ndirimbo zatangwa kuririmbwa zishyirwa mu Kirundi. Hariho n'abakozi b'Imana batandukanye bagiye bararirimba izo ndirimbo, Babamori n'abandi. Rero ishengero rya Kamenge riko riradufasha kwibutsa urwaruka rwacu ko indirimbo za kantike zige kuririmbwa muri buri koraniro aho tugiye hose. Rero haba mu ishengero hamwe butandukanye, twama twibutsa abanyagwaruka amakuru atandukanye, cyane cyane abarongora indirimbo za louange na adoration, que imisa yose, amakoraniro yose nako ategerezwa kuba arimo indirimbo za kantike. Turahimiriza rero urwaruka rwacu kuririmba indirimbo za kantike ko zuzuyemo amavuta, ubushobozi budasanzwe. Uri kurazibumva urumva uruhutse, kumva bashitse ku musara. Muri kano karere twebwe dusanga dufise intumbero, kuko mu manama yose turabivuga, tuvuga indirimbo za kantike zige kuririmbwa mu maseminere yose dukora, mu bikorwa byose dukora. Intumbero dufise nuko zigwizwa mu mashengero, zikigishwa n'abana bacu kuva muri Sunday school, gukura mu banyagwaruka gushaka no kubakuze bose bakigishwa. Roho programme mbere iriko irategurwa yo kwigisha buri mukirisu wese kugira ngo azimenye, kandi akaba atunza n'indirimbo ya kantike muhiriwe. Harande kuzihimbariza ku rusengero no muhira akazihimbaza. Buri mukirisu wese wo muri kano karere ategerezwa kuba afise indirimbo ya kantike. Turiko turabahimiriza cyane cyane cyane.